N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana mweherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, mwe muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyamerika, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu bumanuko, mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu birabandanya kuyangara, umutekano w'abanywanyi b'umugambwe CNL kuri ubu ngubu urageramiwe, ubwoba ni bwose, barara ntibuca ntibuca. Irementanya ry'ubutegetsi, irementanya rya CNDD FDD ririko rirarementaniriza abo banywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'indongozi yawo Agathon Rwasa, umushingamateka honorable, uyu akaba ariko ararementanirizwa, ari kurementanirizwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega nibwo buriko burakora ivyarivyo icarico cose kugira ngo barabe ko borementaniriza umutama Agathon Rwasa. Agathon Rwasa ni umugabo w'ijunja, bamwe mu batwandikiye baragize bati Agathon Rwasa ni umugabo w'ijunja, Imana yaramurinze urupfu rw'aba CNDD, indege za CNDD FDD ari ku rugamba ntaco azoba, Imana izoguma kumuzigama. Abandi batandukanye nabo, uyu ni uwatwandikiye agira uti inyankamugayo za CNL zigomba guhaguruka zikigwanira ubwazo, kuko ngo biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD buripfuza kubamara. Ivyo nivyo uyu nawe yaciye yandika. Uyundi nawe yatwandikiye yaraciye avuga bati CNDD FDD kuva kera bamye ari babi. Umuvugizi witaka ari umuvugizi Petero Nkurikiye ivyo yatangaje ngo biravugwa ko rero uyu yaciye avuga ko ngo Petero Nkurikiye arakingiwe n'ubutegetsi, ngo ntago yobora kuvuga amajambo mabi, kuko ngo ivyo ariko aravuga ukunyuruzwa kw'abantu, ukungene ngo aba CNL bariko baraja mu mihana y'abanyagihugu, mu mihana y'aba CNL bagenda basinyisha ibipapuro, ngo banandika amakuru atandukanye kuri mbuga za WhatsApp n'izindi mbuga huriro, bakavuga ko rero ngo abo bagenda bacishaho ubwo butumwa ngo butemewe, ari icaha gikomakomeye cane. Nivyo Petero Nkurikiye yaraye atangaje. Mu gutangaza ivyo rero hari amakuru ahejeje imisi, amakuru amaze imisi y'ukungene ubutegetsi bwa CNDD FDD buri kuyoragura, buriko burahagarika abantu batandukanye, buriko burafata bugapfunga benshi mu batandukanye, bubagiriza ko ngo hari ivyo banditse kuri za WhatsApp canke za Facebook ku mbuga hwaniro. Akarorero mu minsi iheze ni umuganga bivugwa ko yaciye arungika ubutumwa kuri WhatsApp, ariko kuri ubu ngubu ari mu munyororo, yaraciye afatwa arafungwa, afashwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Agathon Rwasa rero ngo ariko nawe ararementanirizwa, ngo baramushaka ko bamupfunga. Uyundi yatwandikiye yaragize ati se izi ngorane nk'izi zo kujagaraza abantu no guteza yegereye kuki zihora ziyadukiza mu bihe vy'amatora, mu gihe himirije amatora?
bamwe bati rero undi yamwishuye ati niko bisanzwe nyine ni ubutegetsi bwa Gitega buba bwipfuza ko ata umugambwe CNL udatsinda amatora canke ngo ugire iciza ushikako. Agatorwasa ngo biraboneka ko umwanya n'umwanya ashobora gufatwa yagirizwa ivyaha bitandukanye, yagirizwa ko yoba yagumuye inyankamugayo. Umwanya n'umwanya rero uyu mutama, uyu honorable ashobora guhagarikwa akagirizwa ko ari we yaciye agumura inyankamugayo. Inyankamugayo ni mu gihe ziriko ziriyamiriza zanse kuja mu mugambwe wa CNL nyakuri. Benshi mu banyapolitike batandukanye bakaba bariko barasaba ko umugambwe CNDD-FDD wohagarika ivyo bariko barategurira umutama Agathon honorable, umushingamateka w'Ijunja, umugabo w'Ijunja, umugabo w'urucumu, umugabo abushitse. Ngo kuva uyu mugabo yatangura ivya politike ngo biraboneka ko yagiye avyifatamwo neza, ngo naho umugambwe wiwe baciye bawiba mu matora, ariko ngo agomba kuzohatana kuri ubu ngubu kuzoshika ku mwuka wa nyuma. Amakuru agenda adushikira, amakuru yizewe neza nuko Agathon abandanya kubwira abo bategetsi aho bahurira, aho kungene bavuganamwo, ariko ngarabandanya kubabwira ko agomba kuzohatana gushika avuyemwo umwuka. Ni mu gihe rero CNDD-FDD yo yipfuza ko uyu mugabo yova mu nzira, uyu mugabo Agathon agatanga umwanya wa politiki, ariko bikaboneka ko aramutse avuye mu mugambwe CNL ivyayo bishobora kutagenda neza nk'uko biriko biragenda bivugwa. Uyu Nestor bahaye CNL nyakuri y'ubutegetsi bwa leta, bakavuga ko rero atakindi azaniye abanywanyi b'umugambwe CNL. Iryo rementanya rero ribandanya gukorwa n'ubutegetsi, bakabona ko ivyo bariko bakorera Agathon n'abandi banyapolitike nabo CNDD-FDD ishobora kuzobibakora. Bakavuga bati CNDD-FDD irashaka ko iba ngaha mu gihugu c'u Burundi yonyene, atarindi shaka rihari, atawundi mugambwe nawo uhari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavuga ko rero mu gihugu c'umugambwe umwe ataho caba kiriko kirava canke ngo gifite aho kiriko kiragana. Bakaba basaba rero ko ivyo kubandanya gupanga no gutegura umugambi wo kwigirira nabi Agathon bagomba kuwuhagarika kugira ngo demokarasi na politike ya demokarasi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibandanye ikunda. Abatari bake rero bakaba babona ko ivyo Agathon azokora vyose bizohera bamuhagaritse canke bakamwica nk'uko biriko biragenda bivugwa. Amarementanya ariko arabandanya kugenda aba mu bategetsi batandukanye, harimwo nka Petero Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ibi rero bikaboneka ko ata kintu na kimwe Petero Nkurikiye yoba arondera kuri Agathon ngo baje kumupfunga nk'uko amakuru adusumira, amakuru agenda avyemeza.
Tanga iciyumviro cawe, tanga intererano yawe, ugaragaza iciyumviro uko wiyumva uje ngaho muri commentaire, ngaho hasi hari commentaire nyene wandikemo iciyumviro uzoba ufise, hama ucirungike tuzogisoma n'abandi bakimenye, mbere kandi wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.